Abarundi barayamaze bati iyo bumenye umwe bwari ikindi. Umuzo w'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro wakurikiranye n'iyimikwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Inyuma y'iminsi 30 gusa ishiramwe Prestige ryari rivutse mu rudandazwa rw'ibitoro i Burundi. Hari kuwa 14 mu Kakaru 2020 aho baronswe uruhusha mu bushikiranganje bw'ubudandaji, impusha bakaba bazihabwa gasakisaki kubera ko n'inyuma y'ukundi kwezi umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu Ibrahim Wizeye yaciye asubira bongera uruhusha rwo kudandaza ibitoro mu Burundi. Hari kuwa 12 Myandagaro 2020 ubusuma bw'agahebuza bwagiye kuba inyuma y'umwaka n'igice. Kuwa 21 Gitugutu hari n'umunsi w'akaruhuko, umunsi abarundi bibuka igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Uyu munsi Perezida Ndayishimiye yaciye asohora itegeko rihindura ibwirizwa rigenga banki nkuru BRB, statut de la BRB mu gifaransa. Ibanki nkuru icicika igisata gitwarirwa mu biro kwa Perezida. Ivyo bwari ubwa mbere bibaye kuva Burundi bwikukira, ariko ntivyagarukiye aho. Inyuma y'iminsi mike umushikiranganje Ibrahim Wizeye yaciye asinyiranira amasezerano nishirahamwe Prestige, amasezerano yegurira ishirahamwe Prestige ububasha bwo kuzana igitoro mu Burundi bwose. Ishirahamwe Prestige ryaserukiwe ico gihe n'umunyarwanda yitwa Hakizimana Bonaventure, bivugwa ko akorana na Ndayishimiye, umukenyezi wa Ndayishimiye. Ico gihe nyene uwo mushikiranganje Ibrahim Wizeye yaciye yandikira banki nkuru BRB ayisaba kwishinga ishirahamwe Prestige imbere y'abazoriha igitoro mu mahanga, ivyo bita ligne de crédit mu gifaransa. Ivyo abahinga mu vy'ubutunzi bakavuga ko bidakogwa kuko ibanki y'igihugu idashobora kwishinga isosiyete yigenga. Abo bahinga bavuga ahubwo ko mu bisanzwe ivyo vyari gukorwa ni banki y'ubudandaji, ariko Ndayishimiye we yashimye gukoresha ibanki nkuru BRB mu rudandazwa rw'umukenyezi wiwe Ndayishimiye. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira uko ibanki nkuru BRB yagiye irasohora amamiliyoni y'amadolari gushika ikoresha amahera y'abafasha Burundi mu yindi migambi nka FMI n'abandi.